ukaza wumva ngo abashu ngo mumeze gute. Shout out kuma for wife Onela Kimana aka intro ko mu vlog yiwe. Ibindi navyo sinobivuga, biriya bindi sinobivuga, arabizi turabizi na nyemu arabizi. Hama so guys, you know ko imbere yuko tuba séparé twarakora ama video asanzwe ama interview, ariko hagera umwanya biba ngombwa yuko nzanga ino muri Canada unakaza kurondera ayo ma opportunity nyene, kuko ico umuntu aba yabuze nyene mu gihugu. Ariyo abandi baronka ama opportunity mu Burundi, sinovuga ko adahari complètement, ariko ari abandi usanga bayaronka bakaba ugasanga mbere binjiza n'amahera menshi par rapport y'abantu bamwe bino classe moyenne yabo, nabo nibo aba millionnaire biwacu hariya baba bayafashe neza, aba bameze neza. Urumva ari abantu c'est sûr, hari abantu bako bashobora kuba ariko bibaza ngo ndiko ndablaga, ariko ari abantu babinjiza amahera menshi i Burundi bameze neza usumba iyi classe moyenne irino. Ahantu hose aba millionnaire baho, abatunzi baho, aba moyenne n'abakene. So no ngaha rero nuko bimeze. Aba millionnaire murabazi mu ma réseaux sociaux hehe, murabazi. Akaba n'abandi bari moyenne n'abakene, hama n'aba homeless. Aba homeless niho sino reka sinde abakene nyine bo ngaho novuga ari i Burundi. Impamvu usanga umuntu yitwa umukene akenshi usanga kubera atakazi afise, ariko akenshi iyo usanga umuntu afise akazi babona ko ameze neza, ntibaba bakimwita cyane umukene ngo bimwe byatari. Umukene wino ni uretse abo ba homeless nyene baba mwibarabara, urashobora kubura umukene, ariko uri umukene jean gute ufise akazi kaba yabaye nyene kinjiza amahera make, ukaba ushobora nyene kuriha inzu, ukaba ushobora kuriha assurance, ukariha telefone, ukariha iki, kuko ari ibintu byinshi nyene usanga kera umuntu nuza umuntu akiri mu gihugu atahora atabyo yakoresha, ariko ujino ugasanga ni ibintu ugomba gukoresha. Nka jewe par exemple ariyo nka assurance, par exemple assurance Burundi nta nubwo nigeze ndayikora, sinari nzi ngo itangurira he, umuntu ayifata gute, ngo ama pourcentage biba bimeze gute, nta nibyo narinzi. Ariko ngeze ino urumva ugera ino bakakubwira ingene biri très important kuba uyifise. En fait ibintu byino biba bizimvye vraiment, cyane n'ibintu byo kwivuza mu gihe wogwara, sico kimwe na bijya ni wacu hari usanga ushobora no kuja mu dispensaire bariha make, ariko ino vraiment usanga bikuta amahera menshi par rapport y'iwacu ibintu byo kwivuza. So hari ibintu byinshi nyene iyo ugeze ino uba oblige gufata. En fait ni juste gusa kugira ngo wikingire niwagwara cyangwa niwagira ibibazo ibi nibi, ubo ufise ikintu kizogufasha muri iyo situation, kubera amahera aba ari très élevé, amahera uba woriha mu gihe wowe utafise icyo kintu. Uyu no munsi rero nashaka ndabaha ikaze kuri podcast yanje ya mbere. Ikintu nashaka tuganireho ku bumenyi, kubera mu jambo ry'Imana ari ahantu handitse ngo ubwoko bw'iwanje bwishwe no kutamenya. Ukumenya ni ubuzima, kuko nimba utamenye ishobora kukwica. Donc kumenya birashobora kugukiza, akandi gukiza ubwo urumva ko ari ikintu kiri très important. Niyo mpamvu nafashe ni podcast yanje kugira ngo tuganire, kuko akenshi abantu dukunda kwitaho cyane ibintu bifatika, ibintu biboneka, ariko ni byiza sindabihakanye, ni byiza ko umuntu ayitaho ibiboneka bigaragara, ndavuga umubiri. Ariko à un certain temps uyu mubiri twese turabizi ko uri passager, twese turabizi ko un certain temps ariko ari ikindi kintu Imana yakoze muri twebwe
igihe Imana yaturemanye imibiri, muri uwo mubiri ishiramwo umushaha, umubiri, umwuka. Ariko ni ukuvuga ko mu bintu by'ibiremwa byose biri ngaha ku isi nta kintu gifise umubiri, umushaha n'imwemu atari umuntu. Ni ukuvuga ko n'ibi bikoko tuhora tubona birengana biba bifise ibintu bibiri gusa, biba bifise umubiri n'umushaha, ariko nta mwemu ziba zifise. Imwemu wambe umwuka, esprit bashano yivuga gute mu Kirundi? Imwemu nuko abandi baca bumva imwemu zo kurespire, ko ndiko ndavuga esprit mu Gifaransa bita esprit. So ibikoko na esprit bigira, ibiti na esprit bigira, ariko abantu dufise esprit. Rero abantu tuba dufise habitude ibintu duhereza umubiri turabikarira, tukaba strict, tukaba urumva ikintu cyose tugiye gufungura ugasanga ugomba kucoza, kugosora iyo ugiye guhereza umubiri, kandi niyo wabigosoye ukabigirira isuku ukabiteka, ukongera kandi ukaba strict n'umunyu n'amavuta n'ibiki, niyo byahiye babigushira ku meza cyangwa ari uwundi yabigutekeye, dufate ko ari uwundi yabigutekeye ugasanga umunyu ari mwinshi, ariko oya vraiment umunyu ni mwinshi, ukidoga ugasanga uri kuridoga. Ariko iyo aba ari umubiri ndabyumva, ni ibintu bisanzwe twese bidushikira. Ariko rero kuri jewe ndizera yuko n'imishaha y'iwacu tugomba kuyihereza, tukayigaburira naho ibintu bifise akamaro, tukayigaburira ibintu bisukuye, ibintu birimo équilibre, ibintu bitarimo microbe. Twibuke yuko uyu mubiri un certain temps utazobaho. Ko je ndi umukristo, nje ndizera yuko inyuma yuko umuntu avuye mu mubiri ubuzima bubandanya, umushaha ntiwigera umenya urupfu, umushaha ubandanya ubaho. So tugenda mu buzima budahera burimo umunezero, bonheur, joie, gloire, urumva ibintu bimeze neza bihambaye, aho utazomenya ingwara, utazomenya iki. Ariko kandi ukakaba n'indi nzira aho umushaha uzobandanizaho akaba navyo nyine ari iki, akaba ari ahantu umuriro udashira, ahantu hariyo souffrance, torture, nyine muravyumva ibintu biba bibabaje. Ivyo nta muntu n'umwe ashobora kuba yobyifuza, ariko byose biva kuki? Byose biva n'ingene tuba twarigenjeje ngaho ku isi. Kujya umuntu aba yumva yuko nimba wafunguye uno munsi utashobora kuzoca usubira gufungura irya ejo, nimba utari mu mafungo, a plus forte raison n'imishaha y'iwacu ibikeneye gufungura umunsi ku wundi. Kandi nimba dufata umwanya tukitaho ibyo tugiye guhereza umubiri, ugafata imbere yo gufungura, iyo wavuye gusuma ugafata indya ukazigosora, ukaraba nimba ata microbe irimo, ukugira ngo uze kubihereza ugira amagara meza. Kujya nyene niko nimwe muzi wacu, niko n'imishaha y'iwacu ibikeneye yuko tubigaburira ibintu bisukuye, bitarimo microbe, bitarimo ibintu biza bikayica. Kuko nimba ari ibintu byica imibiri, nimba turiye microbe iza ikica imibiri y'iwacu, tumenye neza yuko n'imishaha y'iwacu n'imyuka y'iwacu iyo tuyihereje ibintu birimo microbe biza navyo nyene bigapfa. Ari umuntu ashobora kukubwira ati jewe ibyo uko urambwira si ibyo n'ibindabo, ubuzima n'ubunyene, reka turye inyama, tunywe inzoga, reka tunywe iki, tunywe twibereho, ubuzima ni rimwe gusa. Nta muntu akubujije guhereza umubiri wawe kuryoherwa, ariko icyo ndiko ndavuga ni juste ko twibuka guhereza n'imishaha y'iwacu tukayigaburira. Kujya ufata umwanya ukibuka kunywa amata, ukibuka kurya akantu uzi ko gafitiye akamaro umubiri. Kubera iki utokwiraba urabe n'ibintu bifitiye akamaro imishaha y'iwacu, ko ariyo izodetermina aho ubuzima bw'iwacu buzoherera.
tukibaza ko ubuzima ari juste kwambara neza canke gufungura neza. Ibyo nashobora guhakana kuko na jewe nuko ndabigenza, ndagerageza gufungura amafruwi, kurya ivyamwa, amalegume n'ibindi bintu bifitiye akamaro umubiri, ndagerageza vraiment ndiforsa aussi. kandi kwambara neza nta muntu abihakanye, ni byiza kuryosha ubuzima ni sawa, ariko aussi twibuke ko n'imishaha y'iwacu iba ari igihe ibishonje, iba ikeneye ikintu kizima kiza kikayikuza. Nubwo bishika tukagwara, ugasanga umwanya umwe uragwaye, ukumva ko ibintu bibishe, ukumva nta kintu kimeze neza, ukumva ko ubuzima burakubihiye. Iyindi kote aba ari nk'ikintu kiza kikatureveya, uwo mubiri uri kuritaho, uwo mubiri uri urafatira umwanya munini, umenye ko utari eternel, umenye ko hari ikindi kintu ugomba kugaburira kitari uwo mubiri nyene. So ingwara rero nibyo turagwara kandi nibiryoshe, nta muntu n'umwe ngaha ku isi atagwara, twese ngaha turagwara. Ariko Imana ishimwe vraiment, Imana vraiment ni nziza cyane yoyo yabashije kuduhereza esperance yuko inyuma nitwava muri iyi mibiri hari indi mibiri itubikiye, imibiri iri ya gloire, imibiri itazomenya ingwara. Imana yibutse ikaduhereza comme esperance, ikareka tubimenye kugira ngo nihagera ko tugwara canke tugira gute, tumenye ko hari indi mibiri itazokwigera imenya aya masouffrance iyi mibiri yacu imenya. Hari abantu batizire ivy'Imana iba yavuze, ariko abo bantu nyene nibo usanga bizera ivyo umuntu aba yakoze, bakizera ko umuntu ari capable gukora iPhone irenze, Samsung irenze. Uravye amatelefone ya kera ukaraba na telefone y'ubu, vraiment urabona difference, urabona quel point umuntu yevoliwe, ubwenge bw'abantu. Kandi ubwo si umuntu umwe aba yabikoze, n'abantu benshi baba bagiye bateranya ubwenge, ariko kandi ubwo bwenge babukuye hehe? Ubwo bwenge ni Imana yabubahaye. Nimba rero umuntu ashobora gukora iPhone 1 akaja kuri iPhone 16 n'izindi zizokurikira, a plus forte raison, nimba Imana iba yarakreye uyu mubiri, iri capable yo kuduhereza undi mubiri uri plus glorieux. Nimba twizera yuko umuntu ashobora gukora iPhone ya mbere akagera kuri iPhone ya 10 na kangahe agenda yameliora, ni gute tutokwizera yuko Imana yakoze uyu mubiri ishobora kuduhereza iyindi mibiri iri plus glorieux? Ikintu usanga kitugora twega abantu akenshi, usanga ari kujya kutizera Imana yuko ibyivuga izobishitsa, ariko iyo Mana nyene niyo yaturemye twebwe. Aba bantu twizera baba bakoze ibintu amapareye ibiki, ibintu nyene bimeze neza, ibintu bihambaye bikomakomeye, ibi bintu nyene abantu bakora bakabishika ko bagabisohora, ibintu nyene bikomeye, iki nibishasha kuri twebwe, nibitangaje kuri twebwe, ariko nibitangaje ku Mana. Waye bidatangaje Imana? Kuko Imana niyo yaremye isi. Imyaka ibihumbi n'ibihumbi iheze, aho Imana yabwiye isi ati baho, irabaho. Ibintu byose byari biri ngaho mu isi, byasabye yuko imyaka ibihumbi n'ibihumbi kugira ngo tubigereho. Kuko c'est sûr yuko ari abantu babayeho iyi imyaka yiwabo, imyaka iheze, benshi babayeho bakumva ko babayeho ubuzima n'ubu muri periode yiwabo, bukumva ko bikwije bafise ibintu byose. Ariko peu importe ibintu byose wowe ufise muri uwo mwanya, peu importe ibintu byose wowe ubona ukavuga ati bijya bintu byose nyine ubona ukumva birakuryoheye, ukumva ati ibi bintu vraiment nibyo biryoshe isi. Abantu batanguye bakora imiduga idafise ingene ifatika, ukaraba indege ntuzi nimba ariko birajahe, ariko plus imyaka iguma igenda, aho umuntu ubwenge bw'umuntu buhagarara, umwe akava ku isi undi akaza akabandanya, ushikaho plus muri iyi myaka bitanguye kuzana forme nziza, non seulement capacité nziza, ariko bikaza akaza ari amapare afise forme nziza. Igihe ca Salomo, malgré yuko yari afise ubutunzi, niwo muntu wa mbere yatunze, niko byanditse, niko bimeze, kuko na kiriya gihe abantu ntibari bagwiriye nk'uko tugwiriye, urumva kiri niwe mutunzi wa mbere, ariko inzu yiwe
sinibaza ko ushobora kwigereranya n'amazu akorwa muri iki gihe, ni kuko plus imyaka iguma igenda, plus ibintu bigenda byiyameliora, abantu bagenda badekuva amarangi meza, bakadekuva amadeko meza, bakadekuva ibintu nyene bikayangana, amatara, electricité. Sinibaza ko kiriya gihe bari bafise electricité yabakoresha biriya bintu, ako kandi wakumva ngo baratesa, bakumva nyine ebana turabayeho. Ariko uno munsi urafise ampoule, uno munsi urafise smartphone. Kiriya gihe Salomo malgré n'ubutunzi bwiwe ntiyigeze amenya ama iPhone. Kiriya gihe malgré yuko yari umutunzi wa mbere ku isi ntiyigeze amenya Ferrari, ntiyigeze amenya Lamborghini, Tesla. Sorry, babikenewe nyene ko ariko kiriya gihe rero ciwe, kandi kiriya gihe ciwe rero yumvaga ko abayeho ubuzima nyene, akumva ati ni ibi nyene. Ariyo n'indi histoire yo muri Bible y'umuntu yari afise ubutunzi, yari afise imirima myinshi, arimbura nyene ibintu byinshi. Uwo munsi yaravuga ati ngo ubu rero ko nimbuye, reka umutima wiwanje ndawuhice ashaka, ndawugaburire, ndawuha imfungurwa. Imfungurwa zifatika, niyavuga imfungurwa zo kugaburira umushaha, yavuga imfungurwa zo guhereza umubiri, ati ndawihe maze umutima wanje uryoherwe ugire gute. Ariko yibagira guhereza Imana icubahiro. Iryo joro nyene Imana aciye amubwira ati uno munsi nyene urarunsubije umubiri. Yahaye importance cyane umubiri. Uwo mubiri nawo Imana ikuramo umushaha, ikuramo imwemu, umubiri ucika ubusa. Ibyo yagiye kugaburira umubiri utari tayari, umubiri uri kadavere, utabasha no kubyakira. Ibyo byose kubera iki? Kugira ngo Imana itwigishe yuko si umubiri gusa, si imibiri y'iwacu tugomba kwitaho, ahubwo tugomba kwitaho n'imishaha y'iwacu n'imyuka y'iwacu, kuko nibyo bizoramba. Uravye n'ikintu Imana itwemerera imibiri misha, ntitwemerera imyuka misha, ntitwemerera imishaha misha, no, ariko itwemerera imibiri misha. Kubera iki rero tuguma twitaho imibiri y'iwacu, kandi tuzi yuko ikintu turiko turashira imbere cyane ari ikintu kitazogera kure, ahubwo ari imishaha y'iwacu n'imwemu z'iwacu, ari byo bizobandanya bibaho, ahubwo tukagira imibiri misha. Inyuma yo kumva ibintu byose no kubaza ati mbega umushaha n'umubiri nikiye wo kwitaho, nikiye gikenewe kwitaho gusumba ikindi? Sesiyo yuko twishuye na jewe ndimo twishuye imishaha, ariko rero mbega muri realite by'ukuri ni imishaha duha agaciro cyane cyangwa ni imibiri yacu? Simvuze ngo ni wambare neza, oya, ambara neza, use neza, urye ufungure neza nimba bihari, ariko ntitwibagire imishaha. Tuwibuke ko imishaha nayo ari ikintu cyo kugaburirwa. Hama ukuntu twakwitaho imishaha, nkaba ndabatumiye uwundi munsi, hama muze ku bwinshi, mugire namwe muterere ibyiyumviro by'iwanyu ku makomantere, hama musangize n'abagenzi b'iwanyu. Hama ndibaza ko turi kumwe mukifyonde nako gakengeri, kugira ngo ninasohora yindi video tuganiraho ingene twokwitaho imishaha y'iwacu, ingene twoyigaburira, uzobe waronka nawe iyo notification. Hama tubandanye tuganira, namwe muterere ibyumviro, nimba mufise n'izindi topic cyangwa ibindi bintu ora usanga bishikaga ukiyumvira cyane, ukiyumvira n'uronka inyishu, urashobora kudropinga muri commentaire tukazoyiganiraho. Simvuze ko nzoza ibintu byose muzompopoza nzoba ndabizi, ariko ndizera yuko tutazobura ibyo dusangira, tutazobura ibyo tuganiraho kuri iyo topic yariyo yose. Imana rero ibahezagire. Ciao, ndabakunda.